Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kugaruka ku makuru arabana n'igisirikare c'u Burundi, aho abatari bakeya bavuga ko igihe kigeze kugira ngo abategetsi bariho uyu munsi baveho kubera ukuntu basambuye igisirikare c'u Burundi. Hakaba hari n'amakuru avuga ko umwanya n'umwanya abasoda bariko bararwana muri Kongo bashobora gukora akantu ndetse bakaba bahindukira bakagaruka mu gihugu kurwanya CNDD-FDD, cyane cyane Perezida Evariste Ndayishimiye umaze igihe biboneka neza ko yabadandaje muri Kongo ku nyungu ze bwite atari ku nyungu z'igihugu. Ibi akaba ari ibintu biteye ubwoba kandi bibabaje, byerekana ko Uburundi bwabuze ubutwara ndetse byerekana ko Uburundi bwamaze gusambuka. Tubigaruka ko mwidonido y'amakuru turaza no kugaruka ku nyandiko zitagira imikono zatowe mu gihugu hose zamagana ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ndetse zikaba zivuga ko ziteguza igitero gikomeye cyane kizaturuka hanze y'igihugu c'u Burundi, kikaba ari igitero cy'abarundi bashaka kwikuraho intwaro ya CNDD-FDD. Turababwira byinshi kuri izo nyandiko zatowe zigaragaza ko ibintu byayangaye mu gihugu c'u Burundi. Turaza no kugaruka kuri babasoda b'u Burundi baherutse kurohamira muri Tanganyika, aho amakuru yabaye menshi ndetse bikaba byabonetse neza ko byose byakozwe ku burangare bw'abatwara igisoda c'u Burundi, kuko abasoda bagiye mu bwato batambaye jirete zibafasha kutibira. Ibi bikaba byaratumye benshi muri bo bapfa. Amakuru adushikira hakaba hararokotsemo babiri, harimwo wari utwaye ubwo bwato wari wambaye jiri. Nabyo nyine murabikurikira mwidonido y'amakuru. Saya gusa hari n'andi makuru menshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Wecu busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, akaniko ryo keza ko gubyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Tudatebye rero amakuru yacu tatanguririye kuri ano basoda barohamye muri Tanganyika, ariko byose bikaba bigaragaza kutitwaririka ku basoda b'u Burundi ndetse no guhemukirwa bikomeye na Perezida Evariste Ndayishimiye. Abasoda babiri bararokotse muri rya sanganya ry'ubwato bwa gisirikare muri Tanganyika. Turabandanya gukurikirana amakuru y'ubwato bwa gisirikare bwazamye mu kiyaga Tanganyika kuwa gatanu uheze ku igerekerezo rya 18 Ndamukiza 2025, mu gihe bwari buvuye ahita ubwari gutora abasoda bari bakomeretse. Ubu n'imiryango y'abasoda iratanguye kumenya ababo bahitanywe n'iryo sanganya. Hari abariko baratwandikira batubaza ko hari amakuru y'ababo. Igisirikare kirakwiriye kuva mu gacerere kigatanga amakuru atomoye kuri iri sanganya. Ibyo tumaze kumenya mu ijoro ryo kuwa kane rishira kuwa gatanu, ubwato buto bwa marine bita Vedite bwavuye mu Rumonge isaha 6 z'ijoro. Ubwo bwato bwagenewe gutwara abantu 12, bwari burongowe na Ajida Majoro Onesphore Ndayishimiye batazira Bradco, akorera mu iperereza rya gisirikare, akaba azwi mu bwicanyi bwinshi no kunyuruza abantu bakaburwa irengero.
Bradako yagiye ajanye n'abandi basoda babiri. Isaha 11 zo mu buca ubwato bwari buvuye ahitwa ubwari butera buja mu Rumonge. Ubwato bwavuye ubwari burimwo abasoda 15, ibikoresho byabo bya gisirikare n'imizigo yabo, ikigaragaza ko bwari buremereye cyane ndetse bwari bwarengeje n'ubushobozi. Twarabajije impamvu ubwo bwato bugenda mu ijoro bukavayo butaraca neza, batwishura ko ari umuntumbero yo kwinyegeza ngo ntibaraswe nabo bahanganye muri Kongo. Amakuru dufise avuga ko igihe ubwato bwava ubwari hariho akavura, mu nyuma habahura n'ipfunda ikomeye cyane buca buriyubika. Benshi mu basirikare bwari buzanye bari abakomeretse kandi nta jire zo kubarinda kudubira bari bambaye. Abo basoda baciye bakorokera muri Tanganyika. Amakuru dufise avuga ko hari abasirikare bakeya bari bashoboye kuguma hejuru ku bwato bwubitse, ariko kubera babuze gitabara mu kiringo c'3 bahavuye bakorokera mu mazi nabo. Amakuru dufise avuga ko abasirikare babiri bashoboye kurokoka. Umwe muri bo ni Ajida Majoro Onesphore Ndayishimiye batazira Bradako, yoba yatowe n'abarobyi muri Kongo kuwa mbere kwigenekerezo ryo 21 Ndamukiza 2025. Amakuru dufise avuga ko Bradako yoba yagwariye muri bimwe mu bitaro i Bujumbura. Ubundi ntituramenya neza umwidondoro wiwe. Ayo makuru avuga kandi ko Bradako we yari yambaye jire imurinda kwibira mu mazi. Amakuru dufise avuga ko mu basoda 15 bari muri ubwo bwato 13 kugeza ubu atagakuru kabo, atanibiziga byabo biraboneka. Ayo makuru avuga ko n'ubwato butaratorwa. Utubazo tutagira inyishu benshi mu Barundi bariko baribaza ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Kubera iki abasoda bose batari bambaye jire narirya ikirere cyari kibi, imvura yariko iragwa, imipfunda yari myinshi? Kubera iki ubwato buto bugenewe abantu 12 bwapakiwe abantu 15 gushirako n'ibigwanisho n'imizigo yabo? Kubera iki bano basoda bagiye gutorwa n'abakozi bo mu iperereza rya gisirikare barimwo umwicanyi ruharangiranwa aho kurungika abasirikare bo muri marine? Hano hantu harakenewe amatohoza yimbitse. Igisirikare ntigikwiriye kuguma kinumye mu gihe imiryango y'abasirikare ifise ibibazo byinshi. Turasabye imiryango yaburiye muri rino sanganya ibandanye kutumenyesha kuri WhatsApp ku kamenyetso ko guteranya 32 46 56 51 95. Hari ahantu tubona umengo hariho igipfungu mu byabaye muri rino sanganya. Birahambaye ko dufashanya kumenya ibyo ari byo ndetse benshi bakabasha no kumenya ibyashikiye ababo. Ibintu ntibyoroshe na gatoya. Perezida Evariste Ndayishimiye mu bukunzi bwe bw'inda yakomeje kudandaza igisirikare cy'u Burundi kugeza naho batakigira n'ibikoresho bakura ku rugamba, aho benshi bariko barapfa bazira ubusa ndetse bazira akarenganyo kubera intwaro mbi ya CNDD FDD. Tuve kuri iyo nkuru irebana n'ibiriko biraba mu gisirikare, amakuru yacu tuyabandanize Makamba Kayogoro, aho hatowe inyandiko zitagira ibikumu, ibyo bita traque zamagana ubutegetsi bwa Ndayishimiye ndetse zikaba ziteguza intambara ikomeye cyane. Ariko ikibabaje kinahangayikishije nuko abaseneri bayoboka umushingamateka Agathon Rwasa aribo bariko barahagarikwa bazira ibyo ngibyo. Hagarika n'ihunga y'abanywanyi ba seneri inyuma y'iboneka ry'impapuro zitagira imikono zityoza ubutegetsi. Kayogoro kwa 17 Ndamukiza 2025 icuka kibandanya kiba kibi muri iyi minsi muri komine Kayogoro intara ya Makamba umanuko bw'u Burundi. Nyuma yaho hatorewe impapuro zitagira imikono zitirirwa umurwi utazwi wiyita Burundi Democratic Liberation abisezerano. Izo nyandiko zitagira umukono zakwiragijwe mu bice byinshi bya Makamba na Rutana umanuko bushira uburengero, ziyamiriza ukutagenira mu nzego nkuru za leta y'u Burundi, zikavuga ko hashobora kuba igitero.
umushuhirano w'ibyo abanywanyi babiri b'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi Gatore Thierry na Ndayishimiye Thierry barafashwe ku munsi wa mbere n'abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'imbonerakure urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bafashwe n'urongoye igipolisi muri komine ya Kayogoro. Nubwo izo mpapuro zitazwi iyo zaturutse, umwikeko waguye byihuta ku banywanyi b'umugambwe CNL bayoboka umushingamateka Agathon Rwasa. Ifatwa ry'abo bantu rije mu gihe ariko haraba igihushusi cyo guhagarika abanywanyi b'uwo mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi mu bice byinshi by'igihugu. Indongozi z'u Burundi zagirizwa guhagarika abagwanyi ba CNL co kimwe n'abo mu migambwe uri ku butegetsi. Muri ibyo bikorwa harimwo ukuborezwa igufa, ukunyuruza hamwe n'iburabuzwa mu butungane. Abanywanyi benshi bamenyesheje ko bawukorewe amabi yo ku mubiri no ku mutima igihe bapfungwa mu ntumbero yo kubatera ubwoba bakanabategeka guheba ibikorwa bya politike. Kubera ubwoba bw'umutekano wabo, abandi batatu b'abanywanyi ba CNL Niyongabo Therese arongoye CNL muri zone Mugeni, Nyabenda Filime na Jean Mberecimasi barahunze. Bose bariko bararonderwa n'imbonerakure Bikorimana Marke na Nsabimana Pierre bafatanije n'indongozi zawo. Bukeye bwaho kuwa kabiri ku mutumba Kigaza zone Ndunga harabaye inama yari irongowe na Nyandwi Derike arongoye iyo zone imbere y'abayubahe Batazira Baba arongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ababibonye bemeza ko iyo nama yari ifise intumbero gutera ubwoba abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Muri iyo nama umukuru wa zone yavuze amajambo akomeye cyane: mwe bakiri muri CNL turabamenya, bose ni ukubica vuba na bwangu igihugu kibone gutekana. Ayo majambo yafashwe nko guhamagarira abantu mu njyane za politiki, yatumye ubwoba bwiganza mu banywanyi ba CNL. Ku bwabo agateka k'abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi kariko karahonyangwa, abategetsi barorera. Uko imyaka ihera ihagarikwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'amabi akorwa byariyongereye cyane kuva hasubiriye gutorwa umuhisi Pierre Nkurunziza muri 2015. Amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu yama yiyamiriza amabi akorwa n'inzego z'umutekano mu gutoteza abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Abanywanyi ba CNL cyane baraterwa ubwoba ko bashobora kwicwa babategeka kwinjira umugambwe uri ku butegetsi. Umutekano uracari muke cyane muri komine Kayogoro, aho abanywanyi ba CNL bavuga ko bariko bahigwa nk'inyamaswa, bigakorwa n'abarongoye inzego z'umutekano. Basaba ko umutekano wabo ukingirwa nk'abandi banyagihugu bose, kuko ibyo bariko barakorerwa birateye agahinda kandi birababaje cyane. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu, mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro ducisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Mu kandi kanya kari buze tukaba turi bubahe amakuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko biraba mu gisirikare c'u Burundi, aho amakuru adushikira avuga ko hari abasoda bamaze kwishira hamwe ndetse bakaba biteguriye guhindura ubutegetsi mu gihugu. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.